ibiganiro bitandukanye ariko cyane cyane doye ku kiganiro citwa ndakomeza. Uyu munsi rero nje kugira tuganire aho byo tugiye kuganira navyise ni gute umuntu ashobora kubandanya nubwo ashobora kuba hariho intambamyi. Rero tuvuze ngo kubandanya ni kubandanya iki? Nabwiye yuko ubuzima tubayemwo dufise ivyo tuba turiko turakora canke dufise intego umuntu wese aba afise. Rero bishobora kuba ari ku kazi canke mu buryo personnel, umuntu ku giti ciwe gasanga hari intego afise, ariko rero mu rugendo rwo gushika kuri iryo hangiro canke ico kintu ariko ararondera gukora, hakabaho aho igihe umuntu agira intambamyi. Rero naje kugira dusangire kandi ndumva kizonabandanya ikiganiro ni gute nobandanya canke ni gute nokomeza igikorwa canje nshikira ihangiro ryanje nubwo hariho ama obstacle canke intambamyi, imbogamizi ko abanyarwanda bakivuga. Rero muri urugendo kabisa hari intambamyi zitari zimwe mu bikorwa ariko arakora, ikintu c'intambamyi ico twita obstacle, kabona nk'umukuru w'ishirahamwe kanaka abakozi ntabo, canke mu gikorwa umuntu ariko arakora akabona nta bakozi, umuntu akabona ibintu birazamye, ibintu birahomvye, nta mwanya, akazi kabaye kenshi, intambamyi zitari zimwe bivanye n'igikorwa umuntu ariko arakora. Ariko rero ubwo bihari, ikintu kimwe ca mbere gihari, birasaba ko umuntu abanza akabimenya. Umuntu akabanza akamenya yuko ko hariho ikintu kimutangiriye, kuko umuntu abayeho yibereyeho uko nyene atazi yuko hari ikintu kimutangiriye. Ukamenya ico bita identification de l'obstacle, ukamenya iki kintu imbogamizi niya iyo obstacle, umutego nuwahe, ni kubura abakozi, ni uburyo bwaheze, ni urupfu rw'umuntu, kuko ushobora gusanga ari ikintu mwakomakorana n'umuntu hagaca haza urupfu nk'umuntu agaca apfa, canke